y'umuriro kandi atabintu byinshi cyane uramenya kuri bibiri ivyo ivyita urukundo rero Imana utiyumvira igihembo na kimwe utiyumvira merci y'umuntu n'umwe. Ikibazo sinabantu, ikibazo ni wewe nyene. Hinduka wewe nyene hejuru ubikemura indani. Urabiza tuyu muzi nawe uranduye, igiti nigizosura kunanda ugira uza hawo nyene. Umvise Imana. Haleluya. Okay, umugwi wa kabiri nawo nyene ushobora gukunda Imana muri iyi dimanche gushaka nshika ku mugwi wa gatatu. Umugwi wa kabiri katugukure hariya muri 1 Corinthiens 3 verset 1 gushika kuri 3 nyene. Paulo karandika avuga ngo kubwanje bene data sinashoboye kubabwira nk'ari mwemu, ariko nababwiye nk'abaganzwa n'akameremere k'imibiri yabo, nk'abana b'inzoya bo muri Kristo. Nabaramije amata, sinabagaburiye ibyo kurya bigumye, kuko mutari bwabishobore kandi nanone ntimurabishobora. Umugwi wa kabiri nabo nise abanyamubiri canke umunyamubiri, l'homme charnel. Twese tuvuga ati umunyamubiri. Alors boni Imana iyo Bibiliya ivuga abanyamubiri nibiri kivuga umuntu atavuga mu ndimi zitamenyekana, nibiri kivuga umuntu ataza mu rushengero, nibiri kivuga umuntu asenga amasaha make. No. Aba bantu biko iri shengero ry'Ikorino muze mubaze histoire zabo. Iri shengero ry'Ikorino bari abantu basenga kandi cyane. Ni shengero ryavuga mu ndimi gusumba abandi mashengero yose. Iri shengero ry'Ikorino mbere umunsi umwe yigeze kwandika ababwira ati umviriza nimugabanye kuvuga mu ndimi zitamenyekana mu makoraniro yanyu, kubera iyo abatungu baje hagati muri mwebwe bisanga batigishijwe. Kubera ivyo mu iri shengero Imana ryavuga mu ndimi ku buryo bakorana bavuga mu ndimi, bakarimba bavuga mu ndimi, bagaheza bavuga mu ndimi hama bagataha. Nimba ivyo kuvuga mu ndimi ari byo byari kubagira spirituel, bari kuba babaye spirituel. Mugabo ino shengero umunsi we Paulo arigendera asanga n'abanyamubiri buzuye mpemu yari bavuga mu ndimi zitamenyekana. Arababwira ati hey, mwashitse hiyo gute? Ati je naje mfise message ikomeye y'ivyo kurya bigumye, atariko nasanze mutari ready, nasanze mutiteguye kugira ndabaha iyo message. Ati shambona umenga no bacucumira utwo kurya tw'inzoya kugira mufungure ivyo kurya vy'inzoya. Nibaza ishengero risenga ukuraho bama bakorana misi yose, mugabo Paulo abaravye gutya avuga ati vraiment muri abana b'inzoya naho nyene mukwiye kuramikwa amata gusa. Yindi kategori y'abantu badashobora gukundisha Uhoraho imitima yabo yose, inkomezi zabo zose, n'ubwenge bwabo bwose, n'abanyamubiri. Aho batandukaniye n'abatizera n'abatarakizwa nuko umunyamubiri we urukundo rw'Imana rwasuka umutima wiwe, we yarakijijwe. Mugabo umviriza, we wakunda Imana igice, yumvira Imana igice, ahereza Imana ayihereza igice, niyikonsakra ku Mana wese. Aravuga ati Mana tujyane, mugabo ngaha ntukoreko, Mana dusenge, mugabo ngaha ntukoreko. Arafisa amareserve n'utuntu yibikira utwumva adakeneye ko Imana ishikamo ikosora. Praise God. Alors iri shengero ry'Ikorino niko ryari rimeze. Ibintu vy'impwemu barabikora, ibikorwa by'Imana barabikora indani muri bo. Imana ibaravye hari ibintu vyinshi cyane vyeyibanane gusohora mu mitima yabo. Kimwe muri ivyo bwari usambaye bw'akabura rugero bwa mu ishengero ry'Ikorino. Paulo baravye gutya avuga ati mwari shengero kuvyukuri, mugabo muri abanyamubiri, abana bakwiye kuramizwa amata gusa. Alors iyo tuvuze abana mu buryo bw'impwemu bani Imana, abana baroroshe. Abana umwana ninde mbega? Iyo tuvuze umwana spirituel maninde, ni umwana si umuntu azi ivyandiko bike.
nimuvyihendeko no umwana si umuntu atajya mu makoraniro y'abera umwana n'umuntu adakeneye kumushirako responsibility niyo characteristique y'abana umwana mubwire gusa ati Imana igiye kuguhezagira umwana mubwire ati ejo ni heza Imana mubwire ati byose urabishoboye ari akeneye motivation akeneye kugumumotiva gusa gumumotiva umwana mubwire ati umviriza ivya motivation turabihagaritse hinduka umwana cyayumva nabi umwana nakeneye gukora ko guhinduka ni responsibility guhinduka n'ingingo guhinduka ni wani mana mwibaza ikintu uba waragendanye naco 10 ans kiba cyaravanganye nawe ku buryo umera nk'umuntu yikase kugira ucikureko umera nk'umuntu uremera gusufura akanya gato kugira ico kintu kikuveko nga umwana uwo mubwira ati ejo bimeze neza ejo hariya tuzohashika imbere ni heza amamene bari menshi mbere n'imbuto y'ijamba cyatora kacashira mu giseke ni umwana umuntu w'imwemo umuntu akuze kimwe mu mubonerako yemera gufata responsibility ubuzima arabufata mu maboko agafata responsibility amubwira ati change your life akemera agahindura ubuzima bwiwe umwana deko utanguye kumera urazi gituma Pawulo avuze ngo ni ivyo kurya by'abantu ni ivyo kurya bigumye ni kugira guhinduka biragoye guhinduka ni decision kandi decision ikomeye birasaba ko kristifya umubiri birasaba ko wamba umubiri birasaba ko mbere wona bizira wona takaza ibintu kanaka wonankwa abantu bokwanka womengura urabaye imiri ahantu kanaka mugabo guhinduka bisaba gufata mu maboko ibintu mu buzima bisaba kwakira responsibility ugakora ibintu kanaka haleluya umuntu akuze ninde umuntu akuze bari Imana reka nababwire mu rugendo tugendana n'Imana hariho faze y'ubwana Imana idu mbashe no koresha ijambiriye itudekesha munyemere nkoresha iryo jambo mugari una faze tugeramwo ivy'ubwana Imana ikagutambukiza ku yindi stade kurikira kubyo atanu turatevye ukuza ndagukuyakuya ati ni sawa bimeze neza ejo ni sawa iyo faze mukayivako mukinjira muri faze gutunganywa gose muri iyo faze gutunganywa gose ni faze y'abantu bakuze n'abantu bafata responsibility y'ubuzima bwabo bemera kwa fontana n'ibintu bitameze neza mu buzima bwabo umwana ibintu bitameze neza nashaka kubiraba nashaka no kuvyiyumvirako nashaka no kubihindura mbwa umuntu akuze ubwo rugezo mworo wana ko n'Imana ikakurerera ngaho mugabo niyo kwemerera ko mu mara ubuzima bwanyu bwose muri ngaho nibaza ko ndi kumwe na classe y'abana ayo ndiko ndavuga ati mutera muki imbere ndavuga ati yes pastor buri Imana hariho mwese murabizi nk'abavyeyi canke nta numwe atarezwe canke atabonye ahantu barira abana hariho faze umwana umubwira ati ibi ni bibi mugabo akabikora akavuga ati ndagusubiramwo ibi ni bibi iyo faze baho yo kwereka umuntu inzira nziza n'inzira atari nziza ngari una faze aho Imana igukosora n'inkoni gashirako tuvuga tuti inkoni y'Imana shura atari gushishuza inkoni guca mugabo ikaguha ijambo udashaka ikakubwira ivyo ugira utabishaka ikakubwira aho uca utashaka ikakubwira ivyo ukosora washaka kubigumamwo praise God ni watangura kubona Imana ikugejeje ngaho hariho faze mugira murengane nayo hari indi faze mugira mwinjiranemo nayo hari ibikogwa abana hari ama responsibility badahabwa abana hari ibintu batizezwa abana umuntu iratemera kuva kuri stade y'ubwana ngo Imana imuhindure
yemere ahinduke, hari ibikorwa tuzokwigira abona na Dimanche Imana itazokwigira imyinjizamo. Praise God. Abantu bakuze bakira ibyo kurya bigumye bakavyemera kandi bakabirya. Ivyo navyo bifatanye n'iki? Imana ibaze nk'Imana kukuvyura mwijoro. Ivyo umubebe Imana iyo fazo tarayishikako muracyari kumwe n'Imana kuri stade ya mbere y'ubwana. Ngari ama stade Imana yo kubwira ati wateguye kuryama mbwo n'umunsi ntujyama. Pray gushika ijoro ryose riheze. Umuntu akuze bari Imana iyo ningigumye iyo ningigumye ijoro ryose iyo ningigumye wotegura ifungurwa zimeze neza. Imana ikakubwira ati nidufungura tugomba dusengere batarizera. Umuntu akuze umwana iyo sensibility nashobora kuyumva. Umwana avuga ati ayo namajwi reka nifungurire. Ngo umuntu akuze aramenya ati ni Imana ivuze agacagarika gufungura kandi yasumye. Lasi mvuze ngo na jeune iri programme, si jeune iri programme. Ni jeune imprévu. Ni wari wigeze wi prévoya aho nyene Imana par surprise hagarika gufungura tugomba dusenge. Iyo umuntu atanguye gukura Imana bimwe mitangura kutabimubwira kare, hari n'igihe imubwira aho nyene kandi akabikora. Praise God. Alors mugarero abantu bari charnel, abantu b'abanyamubiri ubwo kwego nibarushikako aho nibahinjiraho baranatinya daye. N'igihe Imana mubyati twinjira aho hantu asama reserve menshi asubintu byinshi cyane yabise adakira umuntu makorako. Mbere n'ahantu hari n'abavuga butumwa bakora ku makarakteri y'abantu arahunga. Hari ama message atakira, hari ubwoko bw'inyigisho atagomba kwemera. Ariko rero yo ko impression muhuye yovuga mu ndimi zamenyekana mbere n'amasaha menshi akavuga mu ndimi zamenyekana mbere n'amasaha menshi. Mugabo uravye ukamezira dimension spirituelle yiwe aracyari hasi cyane. Hallelujah. Alors hegi umuntu atangura avuga ati okay ngomba kumenya umuntu w'imwemu ndaba umwanya mareka avuga mu ndimi zamenyekana. No, raba ubuzima bwiwe, raba ubuzima bw'ingene abayeho, raba ingene abayeho ku munsi, raba intayi yiwe, raba ingene avuga, raba ingene akora, raba ingene yishofa, raba ama situation aba ingene a reserve ibibazo. Iyo ni spiritualité, ibindi sivyo. Praise God. Ndavango praise God. Bwati Imana irakubita inkoni. Alors utigizo bivuga gutya muri imbere ko mbere ndanasoma reka mbaze some mu migani. Mwe murahana abana banyu? Mwe murahana abana banyu? Umuvyeyi we ntanadahana umwana wiwe uri mu cyaha. Ati pastor ne urahana jewe uzubatse umwana yinyigira ko ibintu nk'ivyo nkuri jambo gusa nkuri jambo mu rukundo. Imigani 23 murongo wa 13 havuga ngo ntureke guhana umwana kuko atokwishwa nuko mukubise inkoni. Nureke kugira iki kubereka atogira iki niyo kwishwa n'inkoni y'umuvyeyi. Umuvyeyi akubita umwana akamwica wose umuvyeyi. Praise God. Sindaheza uzumukubita inkoni. Imana ishimwe ko abana batonyi bataje. Uzumukubita inkoni niho uzokiza ubugingo bwiwe ngo ntibuji kuzimu. Bavyeyi mudahana abana muri ko mubagirira nabi cyane. Waruzi ko umwana Bibiliya ivuga ngo n'inkoni irafasha gutumbereza umwana kugira ngo mu nzira nziza. Alors
urabi ni ijambo ry'Imana kandi ryahumetswe n'Imana. Imana ingarike tubwira ati bavyeyi nabahaye abana kugira mu barere. Mbwa ngombe ndabereka ingene abana baregwa. Tora inkoni umwana yakoze amakosa umuhane uzomukingi ubuzima bwe ko buji kuzimu. Ibi none Imana itubwiye yo tubwira ibintu itagira. Bivuga ngo ari Imana ikundira gira iki n'abakangira. Irabateruriza. Ngire banda. Irabakebura. Alors, bona Imana umutima Imana ikirakomunika abavyeyi niwo mutima nawo nyene ifise. Imana niyo yobwira abantu ngo bagira ibintu itemera yo itagira. Imana rabariya muri 1 Timote olala 1 Timote 3:16. Oh non. Timote 3:16. Icyete cya kabiri Paulo yandikiye Timote. Avuga ngo ivyanditswe vyose vyahumetswe n'Imana kandi bigira ikimazi cyo kwigisha umuntu no kumuhana. Ivyanditswe byose bigira ikimazi cyo kugira iki? Kwigisha umuntu no kumuhana. Mu yandi majambo ivyanditswe hari gihe bituza ko bije kutwigisha, hari gihe ivyanditswe bituza ko bije kuduhana. Praise God. Hari gihe ivyanditswe bituza ko ukumva ko Imana irikira kubita nyene ikira kubwira hari Imana ikubwira kwigisha ama principe yo guhinduka n'ikindi gikubwira ati you must change this. Utegeza guhindura iki kintu, iki kintu utegeza kugihindura. Ikakubwira ati nitwavance kitagikuyeho. Ukabona ko Imana ikirensista ku kintu kanaka. Praise God. Alors ivyanditswe vyahumetswe n'Imana icambere kugira bitwigishe, icya kabiri biduhane. Alors nshuti yanyu nagomba kuzana ahantu unezererwa guhanwa n'ijambo. Ijambo nijyakuza kugira rigukosore ryongerere guhane niwiruke. Ijambo ry'Imana kuje kugira rigukosore emera gukosorwa. N'abana bakuze bakosorwa. Praise God. Hariho faze Imana ifata umuntu ikamureka uko nyene ikamwigisha gusa. Hariho faze ivuga ati aha nitwandanya hindura iki, hindura kijya, hindura kiriya. Alors iyi faze ndiko navugira ko ngaha abana ntibayikunda. Nawe watayikunda Imana ndayikunda. Ingene Imana imeze nitugira ibintu dukunda, itugira ibintu dufitiye ikimazi. Imana niba bivuga ngo Imana yakura ku masantima yacu ati Imana numva nabishaka. Ubishaka utabishaka Imana yoyo irabikugira ikimazi ikaguha ibikugira ikimazi point. Haleluya. Alors mugabo twavanshije hari undi mugwi ngomba nkore ko gatonyishe turangiza ndawukunda cyane. Nabo bire yita les hommes spirituels. Twese tuvuga abantu b'imwemu. Abantu b'imwemu. Tuvuge tutabantu b'imwemu. Buri man ndakunda abantu b'imwemu. Abantu b'imwemu nibo bazana ikirere cyiza mu makoraniro. Abantu b'imwemu nibo bazana atmosphere y'Imana hano muri yose. Abantu b'imwemu nibafise vyose ariko naho badafise vyose hari umunezero bagenda nudasobanutse. Hari ukuntu bameze n'ubucuti bafitaniye n'Imana bwimbitse cyane. Abantu b'imwemu nibo batuma ishengero niryo shengero nyene. Yo kazataraba. Nga uraza abantu b'imwemu abaribo n'abantu bemeye kugendana n'Imana ikabigisha ikabakorija ikanabakosora bakemera bakabandanyana nayo.
reka n'amayiswahili ngo navuga mu ndimi cyane no n'abantu Imana yemeye guhindura barayemerera bahindura. Vuga ati ndi mu rugendo rwo guhindurwa n'Imana, ndi mu rugendo rwo guhindurwa n'Imana. N'abantu borohera Imana ibabwira ati ducaha nta negotiation bace ngaho. Imana ibabwira ati tanga ibi nta negotiation baca bayitanga. Imana ibabwira ati urasenga nta negotiation baca barasenga. Ce sont des hommes spirituels. Haleluya. Abo rero birashoboka kuba kunde wira akagaruka aragoye birivuga ngo mukundishe Uhoraho Imana yanyu imitima yanyu yose. Ibi ntibishoboka ku munyamubiri. Aguma ari utuntu abiyitse. Akundisha Imana inkomezi nke muri nyinshi afise. Akundisha Imana ubwenge buto muri bwinshi afise. N'umunyamubiri akundisha Imana igice cy'amasantima yiwe, ikindi gice akagihereza ibindi bintu. N'umunyamubiri ikimuranga ndi yiha Imana wese arasema reserve. Hari ibyo akoresha ngaha, hari ibyo akoresha mu rushengero. Hari ubwenge abikira ibindi bintu. Mugabo umuntu w'impwemu kasakatalaba niwe wenyene afite izo nguvu indani mu mutima zo kwishikanira Imana nk'umuzuki, zo guhereza ubuzima bwiwe bwose. Ndakunda Imana ingene yavuze kwishengero ry'i Makedoniya, yavuze ngo bamaze kwiha umwami wacu Yesu Kristo baje bafata ibyo bari batunze byose barabishikanira Imana. Paulo avuga ngo batanze ibyo bashoboye n'ibyo badashoboye. Urazi gituma bashoboye ibyo bintu birivuga ngo babanje kwiha umwami wacu. Impossible ko umuntu yokwiha utarashobora kwiha umwami wacu ni wo muha ibyo utunze. Ikibazo ufise igituma udatanga ni kubera udakunda Imana. Manta karaba. Vuga ati ndakunda Imana. Iyo tuvuga skeva la hatakabaya shekoroba sakatalaba asobra karama shekaraba katalaba. Vuga ati Yesu ndi ready mpindura ukushaka, nditeguye curamwo ugubona, nditeguye ngira kwa kundi ushaka mu izina rya Yesu. Amena. Les hommes spirituels.